ni wewe kirato naronse kimwiriye nishe bikarafuwe turamushiye ko nibendera y'igihugu yadusigiye iki abana ari inzu yasize ari upango yasize Pisof Matata yadusigiye abana unyereka inzu yiwe wishimye bati ni legend yasize ari naroriro afuye azodusigira abana turakenye leta idushigikire abarinzi b'u Burundi turacafise ibibazo byinshi ari benshi bafeka ugasanga muri nzako rafeka life wogura umudugo w'amahera menshi mugabo gipanga kugitogenda za rubirizi ariya yabona koresha umwanya cyangwa agenda ariya za mandari yabako atangi ukagura parcelle ya 15000 urupango gusa ni metero zingahe za 15 millions 20 millions ukibikira mugabo benshi atashaka kuja kugura umuduga au bikishe kuri station ataye muhira ujue mtoto ameleta makuzi shepu lake la kituruki limenifanya nipake vumbi mama we mtoto ameleta chumvi aiwe na mimi nataka mchuzi ifiziri mumazi ziroga ugwego ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye naho aherereye ku bantu basanzwe bari hano hafi mu gihugu cacu kandi babwire ngo mwiriwe hama abandi nabo musanzwe muri kuzindi mpande mwakeye cyane gose nonge kubaha ikaze mu kiganiro twabateguriye kuri uyu munsi kiganiro kimeze neza cyane gose aho tuzagenda tuganira ibintu bigiye bitandukanye rero guys uyu munsi nkaba nabazaniye umushitsi adasanzwe umutumire adasanzwe murabizi vraiment misi yose nyene gagala bera guma bagirira ibintu bitovye cyane mutumire wacu ndakuramukije gose yego nanjye ndakuramukije meze neza yego ndakwakiriye kuri Peace International TV wow ndabaramukije abafana b'i TV nimugira ati saluti ni FREMA BOY yap ikirato igishosi akandi kazina basi munashaka kwiga nitwa Ndayize bienvenue mazina y'umuziki nitwa FREMA BOY aka Mtakuriano yose na mazina yanje mzee unapendeza api kawaida comme d'habitude bisanzwe gusa kajambo kamwe ko umuntu akwambika je nyene wenyene jewe kera narinjira mu muziki narambara kubazi abagenzi banje ariho bari mu Burayi ubu ba Super Mario Balotelli bagene twambara bajya bari abantu bambara attention rero ninje mu muziki bica biguma muri jewe muri market ni wewe nyene wiyambika aho n'umuntu ashatse nyine avuga ati umunsi umwe nawazoza umwambike uri mu styliste nyene asanzwe abikora neza cyane gose okay umuntu twigeze kumenyera cyane umuntu tuzi mu ndirimbo ya ikirato with ni wewe kirato naronse kimwiriye kuchambura nkasitara uranyemeza ukanyuzuza uranyemeza ukanyuzuza okay indirimbo imwe mu ndirimbo zatumye umuririmbyi kazi mwakoranye ashobora kumenyekana gose cyane amakorabo mwagiye mugirana cyane gose rero umuririmbyi wacu mu gihugu cacu cy'u Burundi twemera abikora neza hariho n'ibindi bintu noca ndakubwira muri mwanya canke noca ndakubaza umwaka uheze wa 2023 no mwaka wiganjemwo ibintu byinshi cyane par exemple novuga nk'abaririmbyi bacu vraiment abartiste bacu barakoze baragerageje umuziki i December vraiment harasohotse indirimbo zitari nke novuga baragerageje gushiramwo ingufu zabo zose baragerageje gukora uko bashoboye baririmbyi novuga wewe turi kumwe yavyitwayemo neza cyane indirimbo iburaya nivyo akapera bazi baba indirimbo iburaya nakoranye na OLG ya mtoto ameleta bala
mtoto ameleta makuzi, shepu lake la Kituruki limenifanya nipake vumbi. Mama we, mtoto ameleta chumvi, aiwe na mimi nataka mchuzi, ifi ziri mumazi ziroga ugwego. Yes. Okay, mbega Frema Boy, tuvuze ngo iburaya washatse gusobanura iki mu magambo make? Benshi bagomba bibaza twe kigenda iri mu mayisi iburaya. Ego. Kwanza nawe uraberewe, iburaya bimeze gute? Sivyo uno munsi mwanyakire kuri TV. Kandi TV ni bien, micro za bien. Uraberewe ibintu byose ni bien. Iburaya. Bisigura iburaya. Iburaya. Wow. Urabona? C'est look ya bien, chaînette ya bien. Byose ni iburaya. Yap. Donc toi iyo idée twayikuye muri studio na Jena Olege. Olege yambwiye ati Frema amajambo yiwawe mu ndirimbo ameze gute? Nce namugira ati uku. Sivyo? Nacanyandikira yiwe cyo tuvuga ati okay. Je wanje ni bon nawo muri nawo ni bon. Byose ni iburaya rero. Cyo tuca tupanga indirimbo iburaya. Ko niyatangiye kuririmba amajewe cyo turaheza indirimbo. Okay, no kuvuga mu bantu bari bafite amakenga canke bahora bapfa kuririmba batazi ubusobanuro bwavyo. Guhera uyu munsi bamenye ko iyo ikintu kimeze neza kiri ku murongo ca twita ko iburaya. Voilà, iburaya. Okay. Tangira kandi kabazo nako. Yego. C'est juste que ugerageje kuganira n'abaririmbyi bagiye batandukanye. Nta muririmbyi n'umwe ndibaza yakubwira ko atari ko arakora. Kandi abaririmbyi bose bumva ati twebwe twagerageje gukora, twashize ingufu zacu hamwe, kandi dutegerezwa gutanga umusaruro umeze neza. Ariko kandi noca mvuga ati hari ikindi kibazo gica kiza. Mbega kugira ngo bishike usange hariho abandi baririmbyi outside bariko baratwinjirana, bariko baragira ama perform. Ndibaza uyu mwaka uheze harabaye ama perform menshi cyane. Mbega wewe ku ruhande rwawe nk'umuntu asanzwe ari umunyamwuga canke umunyamuziki hano mu gihugu cacu, ubibona gute? Nta fuwe bigutera canke uvyakira gute muri make maze kubona urafise ibikorwa uragizene, ariko hariho abandi ku ruhande bariko barinjiramwo, ubibona gute? Nta kindi kintu bikwigisha? Umuziki wacu durana vyinshi, sivyo? Mugabo ukorana aba music umuririmbyi yarafise patient zo gukora cyane. Uravye by'abandi utusanga umuziki wacu atana hamwe ushobora gushika. Kandi ugakiro gatoya. Je narafise abagenzi banje twatanguranye music ba case down. Sivyo? Barakora kandi ujya muhungu arazi kwandika. Ntibamenye ivyo bari mu muziki gushika n'ubu byaragoye. Sivyo? Rero gukora cyane twahuye na byinshi, ugasanga abantu bakwanka ntucike intege. 2023 twaciye mu byinshi, ugasanga umuntu arakwanse nyene ataki na kimwe mufuye. Mugabo twarabanagiye dukora shamo inguvu n'ubu turabikora. Reka nshimire WB Entertainment bo bamenye Frema Boy icarico. Babonye ikiri muri Frema Boy ni iki. So tutangara gukora, babona ko tukora ibintu bya bien. Biraza yuko muri 2024 izo bari fire. Bon, uravuze ngo iyi 2024 azaba ari fire. Ndibaza nk'umuririmbyi canke nk'umunyamuziki asanzwe yifuza kubona igihugu ciwe giteye indi ntambwe canke kiri ku rundi rugezo, hariho nk'amavision amwamwe uvuga ati je ndifuza kubona igihugu canje kigeze hano canke bimeze guca. Rero twizere neza ko uyu mwaka wa 2024 Frema Boy vraiment hari ibindi bintu azodukorera bindi bigiye bitandukanye. Bon, ndibaza yuko vision yiwanje cange si murinzi umwe, abandi barinzi bose bafite vision yo guteza igihugu imbere. Mugabo igihugu cy'u Burundi kidu supporting, please. Uno muso ushaka kwicarana na ministre wa jeunesse, sivyo, wa culture vyose, ukamubaza ati tubwira amazina y'abaririnzi batanu navyazi. Kandi ari ministre wa culture aza amazina y'umuntu umuvanzine niyo nsaba n'izina rya Kidumu. Imagine abandi baririmbyi
turiyo kandi dukora imisi yose bisigura gute nibadushigikira bageyo badushigikira bagashiramo inguvu umuziki wacu ari gushika kure please uno munsi twavuga ati ngo je ngomba gupambana gute ngo shire hejuru igihugu cyacu mu gihe aje abanyamahanga tukabaye imiliyard z'amahera y'amarundi urumva ugasanga umurinzi wo hanze ukamuha amahera menshi w'uburundi ukamuha nica n'ikiza ari n'abandi baririmbira izina ari umusitari bakamubwira ati ngo uririmbe ku isho y'amahaka kugira ngo nawe uduze izina najya si bose babaye amahera mugabo rero bijya rero biratuvuna ugasanga umurinzi ejo wamusanze wamubonye muri konsere y'amafaranga yego kandi iyo konsere wo wayirishe mu gatondo ukamusanga umuririmbyi agura atera rege mu barabara bisigura mugabo wo hanze bamuhaye amafaranga menshi n'indege bamuriye n'igari umaze kumva umuririmbyi w'Uburundi agiye guteramisha muri Tanzania konsere yiwe canke konsere bamutumira abandi baririmbyi atari zika konsere z'umuririmbyi wo muri Tanzania abatumiye yego umuririmbyi w'Uburundi amaze kuza guteramisha hariya muri Tanzania n'indi bizofa bibaye muri Tanzania bajana n'umwanya donc toge ni igihugu kiri impande yacu mugamo turatawe umuziki turirinze Kirundi imiziki yacu yerera hehe mu Rwanda uko uranyumva yego reka nsigure iki kintu hajya turirinze indirimbo z'ikirundi abazumva cyane n'abanyarwanda yego uko uranyumva ndakumva hajya rero n'abanyarwanda indirimbo z'abarundi bazumviriza abarundi bazumviriza mu hehe ino yego kuranyumva ndakumva rero ni kuvuga rero twebwe nituramenya isoko dushiremo n'agaswahili reka ndakubwira umurinzi yatawe umuziki Big Fizzo yadirimbye Superwoman yamushikanye he 2 million view si giswahili ari kirundi wumvisemo abatanzania baramutahuye yashobora no kujya guteramisha muri Tanzania hanze y'igihugu yashobora kugendayo ikirundi niko gusaba abantu bataratembera ikirundi kigera he mu Rwanda ugiye za Burayi barakurabuka udawe n'umugenzi wawe w'umurundi bajya bose bakora amakonsere mu buru ari mu Burayi n'abarundi baba bahuye bakatumira abaririmbyi ati uronse n'ajya bajya abarundi 30-40 basi rero tugerageze kugira ngo tuduze umuziki wacu dushiremo n'icyongereza basi badutahure mu bindi bihugu bijye bizozamura umuziki wacu urumva aho ni ku rwego rwamwe bw'abaririmbyi ya ama leta nayo idushigikire yego iduwe uraba tuvuga leta idushigikire president de la republique abwira abanyamitayi yego badushigikire ama association ahantu bavuga ama campagne uramuzi dufise ama campagne menshi energy dufise ubu go fresh dufise byinshi ubushira amazi menshi ayo mashira hamwe naramenya gukora n'abaririmbyi ugiye kuraba ama pancarte ari mu gisagara n'abantu bo hanze bikubitira amayo madidi sabaririmbyi mugo mu kibazo shiramo ingufu baririmbyi uzombwira uzohura abaririmbyi bose mu miduga baryohe uzurabe ko umuziki w'Uburundi ko dukenye hafi umuririmbyi w'umurundi tugiye kumuhamba usanga abaririmbyi bose bagiye mu marifti gusa imiduga umuduga umwe w'abantu 10 umuririmbyi umwe afise umuduga wose ni lift kubera iki durakenye please igihugu nkidufashe uno muzi ushaka ko urazi je mfuye ikibazo nosiga sikindi nosiga ikibazo sijewe gusa abandi baririmbyi abana usanga umurinzi avuye dusigiye abana name manzu yasize nishe bike yarafuye turamushiye ko nibendera y'igihugu yadusigiye iki abana ari inzu yasize ari upango yasize Pisof Matata yadusigiye abana unyereka inzu yiwe wishimye bati ni legend yasize ari na Roriro afuye azodusigira abana turakenye leta idushigikire abarinzi b'Uburundi turacafise ibibazo byinshi ari benshi bafeka ugasanga muri nzo kora feka life wogura umudugo w'amahera menshi mugabo gipanga kugitogenda za Rubirizi ariya yabona koresha umwanya cyangwa bagenda ariya za
za mandari yabako atangi ukagura parcelle ya 15000 urupango gusa ni metero zingahe za 15 millions 20 millions ukibikira mugabo benshi atashaka kuja kugura umuduga awubikishe kuri station ataye muhira ugiye gupanga ahantu ugore muri rupango akugururira ubuzima nyabaki niyo mpamvu uvuze ati leta idushigikire dushike kure ego sivyo umuziki wacu ni mwiza badushigikire rero yeah uragerageje kuvuga vraiment byinshi cyane ndibaza nkuko ubivuze abariko baradukurikirana baragerageza kugerageza gukomanta muri commentaire cyane kandi ndibaza bizogenda neza bazoshishikara kugenda batwumva cyane gose rero tangira kandi kabazo ntunda kubaza ego ikibazo wakivuze haba ku ruhande rw'abaririmbyi bagerageze bakoreshe izindi ndimi nkuko bivuze ariko nanta niba none tuvuge ko ari experience nyinshi mbega ntiboba bari neza reka tuvugane gatoya wantawe kuvyo ngo ndakubwiye umunsi umwe Diamond yakora atanga interview yavuze gute imiziki y'u Burundi yerera he mu Rwanda ntiyabeshe kubera twebwe dusangiye indimi n'abanyarwanda please kijya kirundi n'ikinyarwanda bigomba gusa rero imiziki yabo aha barayitahura niyo mpamvu ubona iba hiti tubatuma ko cyane ego muri Tanzania tawiki tubakunda barimba igiswahili kubera imidiho kuranyumva ego nta turagerageza gukora imidiho imeze neza mugabo aba DJ bacu bamenyereye gusa Rwanda ya atakubise z'abanyarwanda nabona yuko mugabo si bibi kuvuza indirimbo z'abanyarwanda mugabo dukunde kwanza vy'iwacu ikitwisha mu muziki please nitukunda umuziki wacu ego please nidukunda iba imbere yo gukunda umwana wiwanje banza ukunda wiwawe wiwawe ni wamuha education uzozuhereze n'uwanje education kuranye ico kintu ego rero ka ayiwacu nituratahura yuko umuziki wacu ugoye ya aho naho peut-être ko hari abantu baca bavuga ati none burya ni ikibazo cacu kuko hari abantu benshi nkunda kubona mu commentaire abana bivuga bacu usanga bariko bavuga ngo yaye amakosa ari ku baririmbyi mbega niyo bakora ntituzobashigikira ati nibagerageze berekana ibikorwa hama natwe tubasupporting canke tubashigikire muri ayo ma concert sero n'ibikorwa baba baduhaye baba batanze ako kantu nawe ukavuga ko iki dufatiye kuri izo commentaire usanga nk'abantu bariko baravuga muri ico gihe sinumvise gato please nari mvuze ati hariho nk'abantu mu ma commentaire usanga bakomanta kuko ako kantu uvuze hariho n'undi muri mvyigeze ukavuga rero haca habaho abantu bamwe festival ziyo za Bantu Boy barazifotora ngo yahomvye raba ibibanza biragaragaye uposting ucafuza vyiwe vy'uburundi wowe umupromota ukabishirako ukabivuga ko ikintu mugabo ukibagira yuko ukurica umuziki w'iwacu wereza inguvu abo hanze ukereka yuko ugashaka kwereka abarundi yuko twanze kuja mu bijya bintu kabuki please uno munsi Fizo agize kijya kintu naje ngategura kugira FREMA BOY no munsi niko datega gutanga ama award baze banshigikire DJ Prono yariteguye gutanga vy'ama platform show award yarabitanze n'ubirabandanya sivyo ego yo kera yaravuga umuziki w'u Burundi neza mugabo no munsi promoter afise umuririmbyi wiwe none azovuga amateka ya FREMA BOY azovuga amateka ya Big Fizo no ashaka kuvuga amateka y'umuririmbyi wiwe aba journalist baravuza umuziki mugabo acakubwira ati dukora ivyunguka kumbura urya muri adafise management bica bigenda he acahomba yego casubira muhira rero music yo ngaho isaba inguvu na muziki wose mu gihugu cyose mu bihugu byose umuziki na amafaranga please unamuzo kubona FREMA BOY agora pambana
yego kajya kantu k'uburyo bukeyi dufise arige bizokwama tubipoere tugume nk'abafana generation 4 cyangwa tupoeje usange byatumaniye tube nk'aba Black G sivyo mais muziki wacu ubu tugifise ingufu zo kubasha batubone twasohoye ntasohoye indirimbo iburaya kubera ishavu ijya ndirimbo irakaze genda unyandikire top 10 y'indirimbo zasohose z'amapiano cyangwa top 10 y'indirimbo zasohose muri December indirimbo zimeze neza nutashiramo iburaya uzocumuka kubera iki iburaya ni indirimbo ya bien itambika ifise vibe wow kabuke tutashaka gushigikira imiziki ya bien nagerageje gusora igende mukora amapiano zo hanze zaba Mario zaduteyemo ngaha kabuke mu Burundi ko tokora indirimbo za bien reka nshimire Easy ari muri yitwa Easy Chris Easy reka nshimire Happy Boy baso indirimbo za bien zitambika FREMA BOY batamwe na Olege yego sivyo kasongo balbe nacha menamwe amahera kasongo kwera tarabikora sivyo ya kabuki tutoshigikiriza indirimbo tuzishira indirimbo z'umwaka tuzishigikire mugabo Barundi bumvise ikintu gusa cyo hanze basi turirimbe bien tugera Barundi tugakore mu byiyumviro yego nakoze indirimbo yitwikirato kirato naronse kinwiriye iyo ndirimbo ni ibihe arama challenge maze kuronga menshi y'abantu n'abamaze kwisubiramo ndavuga twagerageje gukora indirimbo yibihe badufatire hajya ko natwebwe twigeze gukora indirimbo zibihe zizokwamaho baduha agateka kacu muri make vraiment uragerageje aba promoter n'aba journaliste kweri turiko turavyumva vraiment nibaza ko nkuko nabibabwiye baze kugerageza muri commentaire abantu bariko baradukurikirana bagira ico babivuze ko kandi vraiment bagerageje kutubwira ibintu byinshi cyane nibaza ko bavyumvise rero turangiza n'ikiganiro cacu twari twateguye kuri uyu munsi turashaka Jean tubwira akajambo kanyuma ko dusezera wongera utera n'intege abaririmbyi bariko barabikora neza muri iyi minsi bariko bavyitwaramwo neza malgré izo circonstances muhura nazo urabizi nyene ntiba vyoroshe reka ndabashimira abafana mugo mudukurikirana yego iki kiganiro kiraryoshe journaliste kiri muto kandi mwiza mwe msilete vitu ya kutongozana hapa weka comment tu nzuri hizi ni mali za watu bo ukitaka kutongoza fika uoe basi ikindi nacho n'umukobwa azabazanira show ya bien nomsi twahuye ama ikindi bagomba mbwira abarenzi bakiri bako baraza nawe amaze kuba muri new generation attention abarenzi baje cyane bakora mahiti ubu bakora batakaza MB data ileu urabona sikuvuga ngo nabajuna ni babate kwa journalist ngiki umuririmbyi gufoka ugashiramo ingufu ziwawe arakana umuririmbyi yibikira please kora urafise ingabirano abarinzi benshi nifuza ko bagaruka ba Black G Africano sivyo baze balarjo bagaruke kwita umuziki wacu mwabye mafise ingabirano zo kuririmba tubandanye ama ikindi naco abarinzi bakenye bakore babidandaze bashira ama page yabo postinga ama video kuraririmba uri mu studio uzobura management ugasanga muri by'u Burundi kugira ngo amenyekane mbaka agende gusora indirimbo December twamumenye gute uko nyene tujya tu challenge toba Nigeria aririmba ama cover uno musi no muririmbyi y'u Burundi yego twamumenye mu makova zaba Nigeria uno musi yitwa December yuwasi sinagiwe yego rero nibagire rero kwidandaza bamenye kwidandaza please ugasanga umuririmbyi ukiririra kuri Facebook n'abakozi bo mu nzu barazifise même il faut que witandukanye wigire ubabone yuko uri umuririmbyi Facebook niyo kwishura ama message z'abafana mais page ni wawe no muri page barakwandikira donc nagoma mbwira abaririmbyi bamenye kwidandaza ejo ni heza umuziki wacu ni wa bien dufise ama TV ya bien ama TV nyene ashaka kumva yuko umuziki wacu uteye imbere
ico kintu turabashimiye namwe Yego, tubona murakoze. mudusapotinga amasi FREMA BOY muze murabe mwisitara abapeti bazi kuririmba muza wabona nka wewe udugije umuririmbyi akaba hit ejo akaja kuri scène akava nkuko mubizi mwari kumwe na Marie Grace Zere mwite la gaga la grande la belle queen pour toujours mutibagira kugira like share n'amakommentaire yanyu aba meza canke mabi murabizi ko ndayakunda cyane gose ndabifurije umunsi mwiza.